Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane arabana n'ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Ndirakobuca batazira Ndakugarika ari mu kaga gakomeye cane nyuma yuko perezida Evariste Ndayishimiye amenye ko generali Alengiyeme Bunyoni yaramaze igihe kitari gito aganira n'umushiranganje wa mbere Ndirakobuca bavugana umugambi uhambaye cane wo kubanza gukuraho ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye, amaze generali Alengiyeme Bunyoni akajya yabona gusohoka ibohero. Twarababwiye amakuru ajyanye nuko generali Alengiyeme Bunyoni yafatanywe amatelefoni abiri aho yari afungiwe, byose nyine bikozwe nuko generali Alengiyeme Bunyoni yari yandikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi amwifuriza umwaka mwiza kandi amubwira ko byanze bikunze naho we avuga ko yamuhejeje atigeze amuheza. Ibyo bikaba byarazamuye ishavu rikomeye cyane kuko hahise hajya gusakwa aho Bunyoni afungiwe, amaze bamusangana amatelefoni abiri kandi basanga yavuganaga bya hafi n'umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Ndirakobuca. Ibyahise byereka ko perezida Evariste Ndayishimiye ko naho Bunyoni yamupfunze ariko agifise ingufu, kandi bimwereka ko ariko arakorana bya hafi n'umushiranganje wa mbere, byose nyine mu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba ariyo mpamvu perezida Evariste Ndayishimiye nawe ari guca ku biti no ku mabuye kugira ngo akureho Ndirakobuca amusubirize undi umwumva kandi umwubaha, ariko bikaba ari ibintu bitamworoheye na gatoya kuko abajenerali nka bose bashigikiye Ndirakobuca, harimwo n'urongoye ingabo z'u Burundi ariwe Prime Niyongabo, nawe avuga ko ari inyuma ya Ndirakobuca kubera ko mu minsi iheze nawe yamurwanyeho, aho perezida Evariste Ndayishimiye asiga asinye dekara imukura mu mabanga, ariko Ndirakobuca akabyanga. Ibyahise bituma ubugenzi bukomera hagati y'umushiranganje wa mbere Ndirakobuca ndetse na Prime Niyongabo. Ibi byose nyine bikaba ari ibiri gutera perezida Evariste Ndayishimiye ubwoba, bikerekana ko amukuye atakintu na kimwe abanje gukora umwanya n'umwanya ibara rishobora kuga, kuko arafise abajenerali batari bake bamushyigikiye. Akaba ariyo mpamvu nawe nyine ari gushaka kubanza gufata Ndakugarika kugira ngo namara kumufata ajye yabona kumukura bidateje ikibazo. Byose nyine bikaba biriko birategurwa mu kinyegero cyane, ariko amakuru adushikira akaba adahumuriza kuko ku rundi ruhande Ndakugarika nawe ari gutegura ibindi bintu bikomeye cyane. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane ari kuvugwa nyine mu butegetsi ndetse n'ibindi byinshi biri kuvugwa nga mu gihugu c'u Burundi, aho benshi bavuga ko igihugu c'u Burundi kigeze ahatemba, kandi benshi bakemeza ko igihugu c'u Burundi kitazigera gikira igihe kizaba gitwarwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, umugambwe umaze imyaka myinshi upfukamye mu nda abarundi. Byose nyine twari bateguriye tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wecu ubusabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuri no mboneshakure usabwa gukanda kuri sabone canke subscribe ku bakoresha ururimi rw'icyongereza, kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere yuko tubabwira ibiriko biraba ndetse n'ibiri gutegurwa na perezida Evariste Ndayishimiye byo gukura Ndirakobuca, reka tubanze tubabwire ku makuru ababaje kandi ateye ubwoba ibyabaye muri komine Mbuye, aho benshi bavuga ko ari ibara ku mutemere, kandi ko benshi bemeza ko wamengo igihugu c'u Burundi ntikigendera ku mategeko. Impahazwa Oscar Mbonihankuye yishwe bunyamaswa azira ko atitabye ibikorwa rusange. Umuhisi Oscar Mbonihankuye yari umunyagihugu wo ku mutumba Masama muri komine Mbuye intara ya Muramvya.
yari yubahukanye na Judith Nijimbere bari bafise abana 6. Oscar yishwe n'imbonerakure zo ku mutumba Masama zabanje kumuboha ziramukubita zica zimuta mu ruzi mu barazi zimwagiriza ko atitabye ibikorwa rusange aho hari ku wa 18 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024. Kubera iki utitabye ibikorwa rusange? Byose byatanguye ku igenekerezo rya 11 ukwezi kwa kabiri 2024 aho imbonerakure zo ku mutumba wa Masama zari zatunganije ibikorwa rusange kuri uwo mutumba. Umunyagihugu wese atitabye iyo bikorwa rusange yararondewe n'imbonerakure yatangishwa amande y'ibihumbi 18 by'amafaranga y'amarundi. Mu ndwi yakurikiye imbonerakure zarasubiriye ziratunganya ibikorwa rusange kuri uwo mutumba nyine ku igenekerezo rya 18 kwezi kwa kabiri 2024. Ibikorwa birangiye imbonerakure zaciye mu ngo z'abatabyitabye. Niko gushika mu rugo rwa Oscar Mbonihankuye zisanga yagiye kurima mu mwonga, zica zimusangayo zisanga ari kumwe n'umukenyezi wiwe Judith Nijimbere bariko bararima. Imbonerakure zibaza Oscar impamvu atitabye ibikorwa rusange, nawe arababwira ko ibikorwa by'umurima bitamukundiye kwitaba ibyo bikorwa rusange. Zica zimusaba amande y'ibihumbi 18 by'amafaranga y'amarundi, nawe azishura ko atayo afise. Imbonerakure zica ziramucakira ziramuboha zitangura kumuhuragura. Izo mbonerakure zari zitwa Ndayizeye Eric, Ernest Batazira Rasta, Aimable Thierry n'iyindi Batazira wariraye. Oscar yatawe mu ruzi aboshe. Za mbonerakure zihejeje gukubita Oscar Mbonihankuye zaramuteruye zimuta mu ruzi mu barazi rusanzwe ruca hafi y'uwo mwonga. Judith Nijimbere aravuza induru atabariza umushingantahe wiwe. Za mbonerakure zica zimutegeka gutaha akava mu murima. Kuva ubwo ababanyi n'abaryango baraje kurondera ko batora ikiziga ca Oscar Mbonihankuye, birabananira ko bagitora. Niho biyumvira ko bokwitura abatwara komine Mbuye ngo babafashe kurondera ikiziga ca Oscar Mbonihankuye bagishingurane iteka. Musitanteri yaranse kubakira. Musitanteri Everine yabaciriye ko telefoni bagiye kumuraba mu biro aranka kubakira. Barondeye umunyamabanga ntayegayezwa wa komine Pierre Niyinkunda, nawe nyine yabakatiye ko telefone nka musitanteri. Ubwo abishe Oscar Mbonihankuye bazohanwa nande? Imbonerakure 5 zishe Oscar Mbonihankuye zarahagaritswe zija gupfungwa mu gasho ka komine Mbuye ku igenekerezo rya 19 ukwezi kwa kabiri 2024. Abanyagihugu barakeka ko zitazahanwa. Ubundi icaha nk'ico gihanwa ikibiraho muri sentare nkuru y'igihugu. Amategeko akurikijwe izi mbonerakure zari guca zijanwa mu gasho imurambya ku itegeko rya procureur. Mu Burundi nta tegeko rigenga ibikorwa rusange ririho. Aya mande ibihumbi 18 atozwa n'imbonerakure nta na hamwe yanditswe. Imbonerakure ntizinafise ububasha bwo gutoza amande, none zigira gutoza amande zikiha n'ububasha bwo gutanga igihano cyo gupfa. Ni akamaramaza mu gihugu c'u Burundi. Umuryango w'umuhisi Oscar Mbonihankuye uratabaza Perezida Evariste Ndayishimiye ngo awutabare awufashe kurondera ikiziga ca Serugo. Abakoze ibarabahanwe kandi batangiye ibizotunga abana 6 yasize. Turahojeje umuryango w'umuhisi Oscar Mbonihankuye ugiye kwinjira mu bihe bigoye kubera ubutegetsi bubi budatunganiriza abarundi buri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu abarundi bagomba gufatana mu nda bakabusezerera. Inyuma y'igihe kinini atanama ikomeye akoresheje umushiranganje wa mbere Gervais Nderakobuca yaraye akoranije abajejwe umutekano, intwaro n'ubutungane mu ntara z'uburengero bw'u Burundi. Muri iyo nama bigiye hamwe ibijanye n'umutekano inyuma y'igitero ca Red Tabara iburinga. Gervais Nderakobuca yabonetse muri iyo nama asa n'uwurushe cyane kandi asa n'uwufise ubwoba kubera amakuru menshi amaze iminsi yumva ko General Evariste Ndayishimiye ashaka kumukura akanamupfunga nk'uko yapfunze General Alengiyome Bunyoni. Gervais Nderakobuca ari mu bihe bitoroshe, aramaze amezi atakiboneka
kera yari umushikiranganji aboneka kenshi avuga ijambo ritinyitse, none ubu ariko aramera nk'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Abarundi baheba bakibagira nuko akibaho, aho benshi bibagiwe ko akiriho. Ibihe Gervais Ndirakobuca ariko aracamwo bisigura iki? Amakuru avuga ikurwa ryiwe ryimirije ageze hehe ubu ngubu? Kuko Perezida Evariste Ndayishimiye abamwegereye baravuga ko ibintu byamaze guhera kandi ko byamaze kujya ku murongo, ko nawe yaba agiye gufatwa nka General Arengewe Bunyoni agapfungwa. By'ukuri Gervais Ndirakobuca ariko azira iki? Akanya kadukundiye uno munsi canke ejo tuzobaha amakuru y'ibanga y'ibigezweho mu batwara Uburundi. Mubandanye mukurikira urubuga rwacu ndetse mukurikira ino mboneshakure yanyu kugira ngo mujye mumenya ibiriko biraba, ariko amakuru ariko aradushikira ntahumuriza. Aravuga ko umwanya n'umwanya Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika agomba gufatwa agafungwa, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaramenye ko akorana bya hafi na General Arengiyome Bunyoni mu mugambi bafise wo gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye, nk'uko tumaze iminsi tubibereka kandi mumaze iminsi mubyibonera ko ibintu bitoroshe kandi ko icuka ari cibi mu bategetsi bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba afise ubwoba bukomeye cyane, kuko yarabogoje General Arengiyome Bunyoni aranamufata aramupfunga, abona birijyanye, ariko n'ubundi ntibirahera. Akabona ko gukubitaho na Ndakugarika ari ikosa rikomeye cyane yabakoze, kandi akabona ko nyine ibintu byahita bikomera, kuko Ndakugarika ndetse na General Arengiyome Bunyoni barafise abajenerali batari bake babashyigikiye kandi babakunda, bashaka ko bagumya kwiganza mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Akaba ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gukora ikosa rito cyane bigatuma ubutegetsi bwiwe busambuka na rirya Abarundi bavuga ko bo nibatanabwisambura bazajya kubusambura, kuko ni ubutegetsi nyine waboheye amaboko imugongo kandi bateje ibyago bikomeye cyane, kuko ibiriko biraba birateye ubwoba kandi ntibihumuriza, birerekana neza ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa. Ni amakuru tukibandanya kubatohoreza, uko tumenya bishasha turajya tuhita tubashikiriza kuri no mboneshakure, dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uretse ubusabwa nta kindi no gukanda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.